For sure. Iyi video Satbi ko aravuga yuko ihari. Iyi video imubuje amahoro Satbi. Iyi video nta ihari ngo Satbi aratumara amaje Satbi nta kumara amaza kurimwo. Iyo video ntayo muzobona. Niyo mpamvu bavuze ati ibice 90% ibi ni game. Wanda nta video afise no ndabisubiyemo no turavugana. Wanda nta video ya Satbi na Benlice ngo bari mu cyumba afise nta nibaho. Isaac TV ho. Abantu benshi maze iminsi nakira ama message atandukanye abantu benshi ko barambaza kubijanye na n'ivya video ya Satbi bivuga ko hari video ya Satbi na Benlice bari mu bwiherero bashaka kuba bari barashima no mu mabanga yabo iyo video ishobora gusohoka umwanya n'umwanya iyo video ikaba yaratera uhagarara ku ma social media aho havumvikanye n'amajwi Satbi ariko arasaba ikigongwe asaba umujama yitwa Wanda Boy yuko yo mufasha ntayirekure kubera bivuga yuko yo Wanda Boy ariwe ashobora kuba afise iyo video iyo audio nayo ninga bikiri banga biri wazi. Okay, vipi my bro ko fresh so my bro Wanda kwa nimekupaga Gmail yangu ukaona una access kwa Dropbox yangu ndo ushikwe video man utakutoa video man. Reka ndabafashe genda isigura iyi video iyi audio genda isigura bukiyo hari ibintu byinshi genda mvuge kuri iyi issue ya video ya Satbi A to Z hari ibintu genda batahuze kandi biri clear. Bimwe ni opinion yiwanje ningere genda bibona ibindi ni real niko bimeze. Wait, vipi my bro ko fresh bite bro meze neza so my bro Wanda kwa nimekupaga Gmail yangu ukaona una access kwa Dropbox ubu ni Satbi ariko aravuga ngo bro Wanda kuba naraguhaye access yo kwinjira muri box yiwanje ya Gmail box yangu ndo ushikwe video man utakutoa video man ngo uchufata video ushaka ufate video man urekure video urumva chetu ya hivyo man lekivyo bintu Wanda takunuya maisha ushaka kunyonera ubuzima Wanda maisha ubuzima twaraburo nararunde ubuzima bw'abana banje ubuzima bw'umuryango wanje. Sorry man acha kufanya kitu ya hivyo Wanda. I'm sorry man ntungore ivyo bintu. Wait je ndafise ico ngira ndabivuge boy sorry man acha kitu ya hivyo me it's been so long time si kwenye action za hivyo nimejitahidi kujenga refresh ati amaze igihe kinini je nari muri ayo ma action naragerageje kubaka izina ryanje Wanda so ndagusabye nture kuri iyo video ariko aramusaba ikigongo Wanda Boy. Okay, rero hari ibintu byinshi gira mvuge kuri ino video. Iyi issue yatanguye Wanda na Satbi nyene. Uyu Wanda Boy reko ndababwire Wanda ninde. Wanda yahuze ari mu manager wa Satbi muri Trust Nobody. Trust Nobody yari label ya managing abasani n'ubira afisa abasani managinga. So uyu Wanda rero ntari no mu gihugu cy'u Burundi wanashima yakaba yarigeze no ku managinga Satbi kugura Empire Avenue. Rero iyi issue iyi video gira ndashire mu migwi ibiri. For sure iyi video Satbi ko aravuga yuko ihari. Iyi video imubuje amahoro Satbi iyi video ishobora kwidahari. Iyi video nta ihari ariko kandi syakwemeza ijana kujana ko atayihari ariko no kwemeza nk'ibice 90 kujana kwidahari iyi video. But akanaga kino kakozwe na Wanda na Satbi. Ati gute Wanda yatangara postinga kuri Facebook yiwe ati yo kuna watu na vidudu ila hapa hakuna cha mtu. Hivi mwanamke wako unayeishi naye unaweza ukarecord video mkiwa kwenye tendo? Wanda bivuga biti
ngo du hari abantu baratahuritse kweri urashobora wewe nk'umuntu akuze urashobora gufata video uri mu cyumba n'umugore wawe muriko mukora ivyo mukora umudamu wawe umugore wawe mugafata video ariko fushore kada babwira ikintu dukore nk'abantu bakuze nk'abantu baciye ubwenge Wanda kwanza abantu batazi history ya Wanda na Sadbi of course barashwanye barigeze gushwana barashamirana birakomera ariko rero ahari ibintu bibiri je ngenda babwira ikintu cyambere Wanda Boy na Sadbi abaja bari mu bintu bazi bari barabizi ko Sadbi numwe mu artiste atigera mu buzima busanzwe nigera atinya gukora icyo yakora cyose kugira avugwe kuri social media of course shobora kuba umustar shobora kuba ashobora gukora ibyo ashoboye gukora byose kugira avugwe ariko jewe simara ko byari bikwiriye ko ibi bintu yari kubikora Sadbi icyambere igituma je ngira ndabwira ama opinion atuma je mvuga ko iyo video idahari ahubwo ari umukino wa Wanda na Sadbi of course turabizi ko bigize gushwana ariko kandi abashwanye bidasigiye ko badashobora kumvikana amakuru mfise rero gushaka no mwanya nuko Wanda na Sadbi baravyumvikanye bavyumvikanye gute Sadbi yabwiye Wanda Wanda yabwiye Sadbi abwira Wanda amfete bose icyarimwe bari bakeneraniye in short Sadbi yarakene gupushinga indirimbo ya Nice giye gusohoka vuba cyane yitwa Honey wanashima vuba cyane muzoyibonera cyane no muri premium indirimbo yitwa Honey niyo Sadbi yari kora promotinga kugira isohoke siniko munyumva neza Wanda nawe hari umuririmbyi we yagira promoting yitwa Crown amakuru dufise kubabegereye bose babiri umwe muri aba babiri hagati ya Sadbi na Wanda barabiyaza ati jewe ndakeneye gupushinga ibintu byanje ubundi ati nanje ndakeneye gupushinga umuririmbyi wanje tubigenze gute rero jewe Wanda nzomupushinga nzomupromotinga Nice nawe nzomupromotinga ku buryo ubu dukore kick biboneke yuko abantu barakunda akajagara abantu bakunda induru barakunda kumva yuko hari abantu bakora shamirana ati reka dutane mu mitwe biboneke ko twasubiye gushwana ko barera yuko abantu bazi muri passé yacu ko tugize gushwana ko tutanahuza ati reka rero tubifate ko nyene tuvuruga abantu mu mitwe kugira tuzore kuri indirimbo zacu abantu bose amatwi yahagaze in short rero yari promotion y'indirimbo yitwa Akamanju n'umuririmbyi yitwa Crown numuririmbyi ari muri Trust Nobody ahagarikiwe na Wanda Boy ikaba audio kuri cover urabona ko bashize ko Nice ngo Akamanju kuri cover bashize ko Nice yambaye uko reka mpera hanyene murabizi neza yuko Nice urani iyi picture bashize ngaha yambaye uko nivyo Nice n'umuririmbyi kazi kandi ari civilize arateye imbere ariko sinibaza ko Nice nawe ifoto kwa ari yiwe yaraposting sibaza ko Nice yari kwemera ko undi muri afata ifoto yiwe ayishire kuri cover ya umuntu nka Wanda Boy ashire ifoto yuko kuri cover y'umurinzi wiwe kandi ari Nice kandi tuzi neza yuko Sadbi batumvikana na Wanda Boy aha niko ndavuga muri cadre tubishire ko batumvikana tubifata ko batumvikana sinibaza ko Wanda yari kwemera ko afata ifoto ya Nice akashira ko ifoto yuko Nice ntari kuvyemera ko yari guca mwitwarira byari guca birebire kuko Wanda Boy naho atari mu Burundi afise imiryango mu Burundi imiryango yo yari gutwitwarirwa reka ndabibutse gato muri action igeze kuba kwa hagati ya Benturo na Monkenzi na Mona Walda of course Mona Walda barambeshi bafashe isura yibashira ku foto y'undi muntu ariko nawe yari foto nyine ubona ko yari inyegeje like mu gikiriza yari inyegeje ariko ntawe byari bitaniye cyane ni foto ya Nice nawe ifoto ari Nice nyawe kuri bijya bya Mokezi bari bamushize ku ifoto yiwe ariko kuri ibi ni Nice kabisa we sinibaza rero yuko kugwanko bivugwa yuko Wanda bafitaniye na Sadbi yari kwemera ko umugore wiwe bamushira kuri cover y'indirimbo kandi je bivyiza ko indirimbo je gucoza umugore wiwe iki ni cyambere icya kabiri ikikwereka yuko abantu babizinanyemwo video lyrics y'indirimbo Akamanju izokogwa n'umuntu yitwa Tati Lamek
Notez bien, il n'y trust nobody. Y'umuntu badahuza na Satbi. Tati la mek n'umuntu wa hafi cyane ya Satbi. Ni wana hora kora nutu nama video ajya bayita ma highlight ya Satbi. Tati la mek no hora kora mwamwe. Tati la mek no hora kora amakava mwamwe ya Satbi. Tati la mek aragira uruhara mu gukora ama video mwamwe ya Satbi. Tati la mek bavukana na KNP manager wa Satbi. None gute Tati la mek umuntu bavuka ari hafi cyane ya Satbi yoca aja gukorera video release umwansi wa Satbi ahanyene kwanza wona shima ni kavish bakwa yarakoze na Tati la mek mutoyi kwa papa na mama wa KNP. Ibi deja birerekana yuko Wonder Boy na Satbi bari mu vyo bazi afite baravyumvikanye avuga ati wereka ukubita bombo wereka yuko ari video ari wifise tusabe ndakusabe imbabazi. Ikindi naco reka ndacavuga ama opinion wanje ndabereka yuko video itanabaho atani yo muzobona au contraire ari ku promotinga izi video. Urabona iyo jura bumvishe mu ntango Satbi ingere je ndamuzi nubu star bwa Satbi sumustar yofa kurunkira audio kandi aruki please arukira audio mwansi wiwe ngo ndasavye vipi my bro uku Satbi afate audio ngo vipi my bro ati bibi tocha kuvugisha video ngo reka kuvugisha video asabi kigongo Satbi ico ni kintu c'est pas possible ni kinakunda nikigera no mutwe. So ini game by the way ni game badushizemo kandi jengira ndabisigure abantu ntibabitahura ukundi ntibabitahura yuko ushobora kuba Satbi ariko arakinisha abantu Satbi ariko arajigisha abantu ariko atakaza umwanya abantu. No, by the way ni entertainment kuye kumera kunyene hari ibintu bikenerwa kugira abantu ba game gumigyo ari umuntu star avuga ati jewe hako no takara mu matwi y'abantu no va mu matwi y'abantu no fuma nkore insolite bikaboneka ko bisigura rero yuko iyi ndirimbo Bellnice giri soki n'indirimbo ya Crown n'indirimbo zigasohokera rimwe. Urumva rero yuko n'indirimbo ya Crown igiri sohoka ivuye muri Trust Nobody management ya Wonder Boy promoting Satbi promoting Wonder promoting Crown Wonder promoting Honey ya Bellnice. Kubera yuko ari ibintu bikura muvuga ko Bellnice so indirimbo tuzokwihutira kuja kwiraba. So niko game iteguwe rero nituje ngaho twitatamure twijyagagure tuvuge nabi twidoge ngo Satbi aratumara maje Satbi nta kumara maza kurimwo iyo video ntayo muzobona. Ndimo bavuze ati ibice 90% ibi ni game. Wanda nta video afise no ndabisubiyemo no turavugana Wanda nta video ya Satbi na Bellnice ngo bari mu cyumba afise nta nibaho yari promotion y'izi ndirimbo zibiri Akamanju hamwe na Honey zigasohoke vuba cyane. Mu gusozera cyo novuga kuri ibi bintu bya kuri story ya Satbi na Wonder Boy kujanye ni video ivuga ngo yibiterasoni hari conseil wanje rero jewe Satbi for sure turakuzi bro urumusana kuze urumusana kaze urumusana uzi kwandika urumusana uzi kuririmba urumusani influence abantu urumusani umaze gukubita ama contract n'ama company akomakomeye urumusani ejo na hirya ejo ama company aja gukeneye urumusani ufite fan base nini urumusani ufite pages komakomeye nta mpamvu nimwe rero yotuma promotinga umusani wawe kuri izo nzira nka Bellnice like kumo promotinga ngo hariho video yawe nawe sizi yibiterasoni biki for sure yo video reka nsubire kuja mu natanguye kuvuga nimba iyo video yibiterasoni ihari hagati ya Satbi na Bellnice basi si Wonder Boy ayifise ikinda kivuge ko neza nimba koko ari ihari iyo video si Wonder Boy ashobora kwa ayifise ariko nimba idahari ico no kwemeza cyo Wonder Boy nta video afise uyo Satbi na Wonder Boy barazira warashobone n'abagenzi. So kuri jewe conseil wanje imanuri wanje mbona it's not a good si byiza si ntibinaryoshe kumva ko wofata umukunzi wawe umusheri wawe umwabyaranye baby mama wawe ukumva ko wo kwemera ko mukora amakik nkayo kuko ari ibintu mutaramenya ejo na hirya ejo uno munsi nejo
ibi birigenda bikurikirana umuntu kuko save birigenda byibika hari abantu bagenda baragrota ku bintu bakoze mu myaka iheze bariko barabirogreta no munsi bisukura ibiriko urakora ngaho no munsi ejo Belle Nice ashobora kuja kurusabikira ahantu kuja gusaba amakampani ahantu bakamwima kubera amafoto ariko arapostinga kubera ibintu ariko arapostinga ugasanga bikubira mwononera carrière ivyo bintu rero kubigabirako cyane kuko ejo rahijya ejo uno munsi duhari ejo zinduhari uko niko opinion yiwanje ndabibona ndiko je ndabibona so bare guturisha umutwe Wanda na Satbi nta video bafise iyo video ntani hari nimbi nahari ntiri mu maboko ya Wanda nkuko Satbi bagoma vyerekana yuko Wanda afise video yiwe juste yashaka karaga kintu bashaka gupromotingana hagati yabo bye bye Isaac TV.